amazi byose siko bikora nk'amazi ni ukuvuga onye hari imiti yabugenewe mu kugira mu gutunganya amakaro ari ya makaro amwe yananiranye amwe yacafuye asa nabi cyane uja muri douche wakora hajya kunuza ukabona haracafuye bimeze nabi bijye twebwe turafise abo ku isoko bashobora kuduha umuti hama douche yiwawe igasa neza canke saro bigasa neza kabisa ikaro rya biri gasubira rikabarishasha nkakujya warigura uvuga ngo nuvuga ngo ugayitse sindaburara Ntamwuga none ugayitse nta mwuga numwe ugayitse ku muntu yimva mu gushaka gukora nta numwe gikuru nuko ubu guhemba cyonyine uri muzima urakora byose nta kibazo frame gusa uko nari mvuze ko kudufata nabi nuko gusa harimo bamwe batiyumvira yuko twebwe dushiramo uruhara runini dukoresheje ingufu nyinshi zo kugira ahantu baba habe hasa neza cyane yego naho bayasohoye amafaranga mu kugira amarangi cyo impanuro notanga n'ugukora cyane n'ugukora cyane vraiment kuko ukoze cyane biragufasha kugera ku yindi level ku yindi ntera yindi uva no gukora utagaye akazi n'ugukora cyane kabisa kuko ubuto bwawe niyo upfishe ubusa sibyo wiyumve yuko imbaraga ufise arizo kwigumeze kwirigara oya izo sizo mbaraga ufise oya nukuvuga rero bakoze cyane imbaraga zabo bazifishe rero bakora amaboko mu mpuzu bakora mu mpuzu kabisa babone yuko gushika ku ndoto zabo biri hafi cyane turabara mu kijya kunzi wa Ndufacom Tv amuherereye tuze kumeze neza uni wa musi na yasa ikiganiro gikora ubahe tukaba turi muri studio ya Ndufacom TV tukaba ntari jenyene nk'abandi kumwe na mugenzi wanje nkuko mubizi twama turi kumwe Shalom shalom ndabaramukije nkaba nitwa niyo ngabo Diedone musanzwe mumenyereye kuri micro uno musi akaba ari wa musi w'ikiganiro twabateguriye hama twadufise umutumire twatumiye n'umutumire akomeye cyane nitumuvuga mu izina nawe nyene arashobora kwivuga yego cyane arakuze nawo muvuga bamurenganije Yesu nashimwe cyane naje ku mazina yiwanje nitwa Tumukunde Samy nkaba nanezerewe cyane no gushika ngaha muri Ndufacom TV ningere mwanyakiriye ni sawa ndabinezerewe cyane abariko baradukurikirana bumvise izina giwe ariko ntibazi ati Samy ninde uwo tubaza ati mbega Samy ko nabonye muri kumwe twomwishura gute ati ninde kuko ntitwovuga izina uvuze izina gusa ntubuze umuntu oya ntubuze umuntu okay nta byinshi Samy ni umuntu asanzwe nk'abandi ni umuntu asanzwe nk'abandi kabisa kandi ni umuntu akunda ibikorwa akunda guhuza n'abantu abo ari bo bose mbega uko biri kose aragerageza na cyane no gusenga Imana kubera niyo irabimufasha cyane utari kumwe na Saint Esprit ntibiba bigoye cyane byo ko okay Samy uratubwiye ko Samy ari umuntu akonde ibikorwa mbega ibikorwa nka Samy akorana ibikorwa nyabaki ndagerageza gukora ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora kunteza imbere kandi bigateza n'abandi imbere nkuko mwabivuze muri gicu ukora nyene ubahwe ibyo ukoze byose kandi bisa neza biri clear urubahwa kubera wakoze neza hero wakoze nabi urumva wakoze nabi kabisa ego nakubajije ikibazo ni giki nk'abatumire bako yatwumva ni giki bavuga ati mbega Samy asanzwe akora iki mu buzima busanzwe Samy mu buzima busanzwe ibyo nsanzwe nkora nta bindi nibyo gukora ahantu hagasa neza no kuvuga gusukura urakoropa inzu uroza imiduga uroza ibihome nakoropa uruhome rugasa neza nkoresheje irangi okay no kuvuga rero uri Peter Marangi waje usubirira Peter Marangi wa kera okay ndavyumva ni Samy twakumva kari mu peintre ni Peter Marangi hama Samy mbega ni ryari watanguye gukora uwo mwuga wawe wo gusiga amarangi
mbo mu kazi kiwanje nkora k'ibintu by'amarangi gusiga amarangi imyaka 5 iraheze. Imyaka 5 ndumva bisemo umurambe. Si bwa bwana. Oya si bwa bwana. Ego mbega ni kubera iki wahisemwo umwuga wo gusiga amarangi? Kubera mu buzima ndazi sinzi ko gusiga amarangi ko ari byo wize ku ishuri uraronka diplome mu bintu byo gusiga amarangi ha murabiminuzamwo hama ucawugurura ibintu byo gusiga amarangi mbega canke n'indoto zo mu bwana mbega amarangi wewe byakujemwo gute kubera ko wahisemwo umwuga wo gusiga amarangi? Okay, murakoze cyane. Umwuga wo gusiga amarangi no umwuga abantu benshi barawugaye ariko no umwuga mwiza. Rero kuba narabyiyumviriye ingene noja mu mwuga wo gusiga amarangi sibyo nizi ariko gushika uyu mwanya nibyo nkora. Rero naho bavuga bati igiti niyaho ikigorora gikuze ntigikunda ariko haraho bigerageza. Kuba rero ntarabyize nkiri mutoyi ntivuze yuko atabyo nkora ubunyene ndabikora kandi nkutse. Ko sinkutse byatari. Ndabona mbega Samy uracara umusore? Ego ndacara umujene. Okay, ndabona umujene entrepreneur mugabo umujene ari mire azakazi azencari karakora n'icarondera. Ego none uwo mwuga wo peintre wiwawe mbega niwo ukubeshejeho mu buzima usanzwe ukora? Nibwo niwo mwuga ubeshejeho nta kindi kintu ukora apart y'ubu peintre? Okay, no kuvuga akazi kanje nkora nako. Niko kazi nkora kandi karambeshejeho nta kibazo kabisa. Ndabasha ndiyungunganya muri bimwe by'iwanje nkene bigakunda bikagenda neza cyane. Numva rero ko atakibazo fise ahubwo ari uko umuntu ashyiramo ingufu kuri ibyo ariko arakora kugira bigende neza cyane. Yego. None mwako kazi kanyu nta ntambanye kubera nta kazi katagira intambanye nta ntambanye wo uhura nazo kubw'akazi kawe? Mbo nta kazi katagira intambanye cyane. Ibyo birazibasi. Birazwi ibyo ntibyobura kabisa ko niwo ukora ikintu ushimwe ijana ku ijana. Oya. Omwe uragerageza sibyo? No kuvuga rero mu kazi kacu dukora intambamye tugiramo ni zirimo si nyinshi cyane ariko zirimo cyane izambere no vuga bijanye n'ibikoresho. Ego. Kubera yuko ibikoresho hari byo tutaronka kandi dukeneye kubikoresha. Hakaba ibiva Uganda ibindi biva muri Kenya ugasanga bamwe nabo nibo baje no kuza babiherekeje kubikoresha kandi natwe ngaha mu gihugu iwacu dushoboye kubikora. Yego. Rero nizo ntambamye mbona dufise z'ibikoresho bimwe na bimwe bikenewe. Suko twebwe byatunaniye kubikora. Turashoboye cyane kubikora. Habuze ibikoresho kabisa kugira ngo tubikore neza. None muko mukora iki basi kugire ngo umva name ntimuzemera ko biguma baguma batwara amasoko muko mukora iki kugire ngo namwe ibyo bikoresho bishobore kuza birabashikira? Mbo ico gihe abajejwe kubishira ku isoko aho tuja kubirangura natwe kugira ngo turonke ibyo bikoresho. No kuvuga yuko nabo nyene twarigeze kuganira na bamwe muri bo batubwira ati kubera ikibazo c'amadolari birabagora nabo kugira bibashikire bimwe na bimwe n'uwakarose kamwe kaba ugasanga kari ku kabe yiko hejuru ariko ibyo nibo bategerezwa kugira gute kubyishakamo ubushobozi bwo kugira ngo babizane ariko twe turabashikiriza raporo nabo bakabyumvira ingene bagomba kubikora ariko nabo ubwo aho bashika bagira aho bashikiriza nabo bakavuga bati bizogenda gutya uku nuku ariko twe twabashikirije icifuzo cacu ikibazo durana cyo kuri tere ibikoresho tutabona ibi nibi gusa nabo bakatwiganira batubwira ati biri kwibe yo hejuru nico kibazo batubwira biri kwibe yo hejuru. Ego bigaca bigorana ingene mu bironka namwe. Ego nibyo kabisa. Hama ikindi naco harimo abantu twebwe aba peintre bama badufata nabi. Bafata nabi gute? Nuko dufata nabi kabisa. Badufata nabi ruto twe aba peintre.
kandi twe tutibagiye ko twe ubundi nitwe tugira uruhara runini cyane sibyo yego kugira mube heza cyane gose turashira mu ruhara runini cyane kugira mube heza vraiment inzida size mu bisanzwe nubwo bisa gute nishobora gusa neza gusa nyene harimo bamwe batabiha agaciro ariko vraiment n'abakora bene ivyo bintu bazoza bagenda babikosora buke vraiment ariko mu byumve ko twe turi mu bantu dufise uruhara runini cyane gose go kugira neza ahantu muba kandi hagasa neza cyane ego rero urumva imbogamizi utuntu nk'utwo ntitwoburamo ego none babafata nabi gute mu ncamake nuko nyene ndiko nakubwira kudufata nabi nyene kandi kuvuga yuko umwuga woba ugayitse cyangwa ntugayitse je ntovuga ngo uragayitse sindaburara nta mwuga none ugayitse nta mwuga n'umwe ugayitse ku muntu yimva mu gushaka gukora nta numwe gikuru nuko ubu guhemba cyonyine uri muzima urakora byose nta kibazo frame gusa uko nari mvuze ko kudufata nabi nuko gusa harimo bamwe batiyumvira yuko twebwe dushiramo uruhara runini dukoresheje ingufu nyinshi zo kugira ahantu baba habi hasa neza cyane yego naho bayasohoye amafaranga mu kugira amarangi aboneke bibe bimeze neza ariko bakivuga ko natwe nyene mu ijambo rimwe bavuze ko ufatwa nabi n'abakiriya aho mugenda gusigira abantu sinzi ko ari mu kubahemba amahera mu byo mukora cyane ni nk'ubu dushobora kuba uri kurakorera nk'umuntu ariko si bose ntibameze ico kimwe bose hama hari ikibazo jema nami nibaza ku marangi menshi namambona nkabona ahantu hasa neza nkavuga ati uyu muntu ahaba hoho hararenze agira ibikwanaka ahaba hoho birarenze je nashaka arakantu nshaka nibarize mbe ndakubaze ni gute mwebwe mucanga amarangi kuko je biransiga ni amarangi ukuntu yategura ugasanga utuntu ugasanga ngo ndibaza amarangi wa musanga ikurera ari vert ari rouge ari jaune ari mauve ari pian ari chocolat ari marron bimera gute bigenda gute kugira ngo ivyo bintu bimenye Samy kutabyize mu ishuri ivyo bintu wewe babikuye babigira gute okay merci aho no kuvuga kugira ndaguhe umuco kandi nabandi babyumvire ko sibyo no kuvuga ajya amarangi mubona agiye atandukanye ama couleur no kuvuga umuntu bivanye ni couleur ashaka niryo aronka rero bamwe mwabajya bafise ama industry y'amarangi ni ibintu byumvikana ko ari byo bakora gusa nka jewe nk'umu peintre ico nkora ndaza nkayasiga nkagira neza uko ubishaka nkabigukorera uko neza ariko tutibagiye ko bamwe muri twe canke nabandi gute irangi ridakogwa si ukuvuga ngo wewe uba urafise industry yo kurikora oya gusa mugabo urashobora kuvuga ati irangi iyi ndayivanze niyi ndatoriye ico nico nashaka ico nico niko ndabaza jewe sinavuze ko ukora irangi oya navuze kugira irangi ritora irindi iyo usanzwe udafite iyo kurera isa gute atorwa ubwenge kuvuga ati je nina kugira uyumvire ati ninavangire tavutangire ritangira ikurera baravuga bati urya uwegereye nyina amenya ico nyirako wegereye ise acamenya ico sekuru yasizavuze ni kuvuga rero natwe rero mu byo nkora sima DJ nyene hari abantanguriye najewe nabashitse mu bandi shika muri team nk'abandi ndabimenya baramfasha nashitse ntabizi kabisa ariko nkurikije revo ngezeko niyahoba ari inzu igiretse inshuro 10 niyo ntera ikibazo wow biraryoshe cyane umujene entrepreneur nka Samy Samuragwa ndumva ko umeze neza ku bintu byerekeye ubu peintre hama rero maze kubimenya nkazoza ndabikora na jewe kandi bikagenda neza cyane hama rero amarangi naho ndamenya ko niba nshobora kuba mfashe blanc acha ndayivanga na jaune nshobora gutora blancas irangi rero kurivanga
twebwe turashobora turabikorera kuri tere ubishatse ariko twe tubikora bifise aho byavuye biva kwa bajya nyene babiduha twege tuja kubigura gusa twico dukora turavuga tuti akagakureri naka reka ndarivangira niri hama ntore kagakureri wamukiriya wiwanje ashaka ariko ntibivuze ngo jemba narikoze oya okay ndavyumva okay navyumvise hama nagombe ndakubaze mbega wewe ndumva sivyo wize kwishuri wavyigiye novuga kwirigara canke kubajama kuri terre ahantu waruri mbega hari formation mwigira mugira yerekeye ubu peintre kugira umuntu ashaka kubitura kugira nka formation yobegera kugira umuntu awe yameliore muri métier. Okay, murakoze cyane kumbaza ico kibazo naguma ndabyumvira ko nubundi rubuze kukimbaza ayesha bendabizi yaragifise ku munwa cyane ko kiragomba gusisika kugira ngo namuzi yagira ibibazo byinshi cyane ndabizi cyane no kuvuga ibyo onye je ko yanashikiye mu bakuru yo nashikiye ariko nabajya bato ntibivuze ko nabo baza kandi si kuvuga ko mfise company yakira abantu gusa jewe uje ukanyegera twahuye umuyede akakwera umuyede ego je ndagufasha nkakwereka ico kintu ingene gikorwa kubera na jewe naracigishijwe ndakimenya na wewe byo babyiza na jewe ndakikwigishije na wewe ukakimenya abandi rero imagine ko nshobora kuba igituma ibyo ndabivuga uko onye ndakikwigishije umwe babiri batatu najewe nk'ubu nkiri umujene zosaza ariko nzovyara none bajya abana biwanje nzovyara arashobora kuzovamo umwe akazohura na nujya nyene nigishije akazovuga ati burya iso yaranyigishije uyu mwuga ibyo bingejejeho ku mwuga uyu ni gukora nawe rero ni kuba ashobora kuba atari ngaha henge nawe cyo ndabikwereka rero ugasanga ibintu bigiye biduga uko nyene mwese mukaguma mubaho neza muri amavuta kizire ko ducika intege rero dukore dushiremo inguvu uwakoze ashaka kandi ashizemo inguvu azorondera azoronka mbega kugira ubu mu peintre mbega hari uburyo busaba bwo gutangura kugira utangura ico gikorwa nk'abajene entrepreneur bo bariko barakumviriza bagenzawe na twebwe turacara abajene twumve ingene tutinya kuba aba entrepreneur nka wewe wafashe umwuga wo kugira wewe witeze imbere mu byerekeye ubu peintre mbega ni uburyo burenze nk'amamiliyoni busaba kugira utangure cyane mbojewe kuri kote yiwanje nta mutahe nazanye umutahe nazanye n'uyu mutwe wiwanje ikindi cyafashije n'amaboko yiwanje yo kwiyumvamo gushaka gukora ico kintu kandi ikindi nkaba nkomeye ndi muzima niwo mutahe nari mfise niwo mutahe nari mfise umutwe amaboko kwiyumvamo gushaka gukora nkamenya kubana n'abantu muri society niwo mutahe wonyene oya urambeshe Samy murambeshe oya kwera none amarangi wacumbwira ko yavuye okay nukuvuga amarangi uvuga aho yova aga sumutahe suvuga ngo no mutahe sivyo je mutahe nakubwiye nuwo nyene niwo najanye kuri tere niwo nawo najanye mvuga ati je mvuye muhira sivyo Aisha tumvikana neza kabisa ureka kugira nawe oya urumva jumbwiye ngo wajanye mu Ushambira Diodone ngaha ndagukubita ngaha ugurukwira je sinovyemera umujene agikomeye akoresha ubwenge ingufu amashetse kuri tere bisigura yuko amarangi azanwa n'abanyenakazi n'abanyenakazi yego nibo bayazi nuko washatse aho je ntitwari kumvikana iyo utambwira kuko naca nkubaza ko ubwenge bwasizirange oya ubwenge bugufasha ubwenge buhereza amaboko umaze guhereza amaboko nahereza iki zintoki igikorwa birumvikana kirumvikana isha natahuye n'ukuri urumva rero onye ko umutahe si ukuvugana amafaranga mu gipeintre dukoresha sibyo gusa twebwe kubera urumva wamaze gushika kuri tere mu bandi ukamenya gukora kijya kintu bigishijwe biraryoshe cyane nawe wigisha abandi
sivyo ingene bigenda hama ibyo byo kuvanga amarangi ingene byose urabimenya bivuye ku bagenzi beza ariko kimwe navuga yuko ubufise indero buryo udafise indero mu kazi nta kintu na kimwe buri kuragira burya umaze kubona ko uri muri societe y'abantu muri kumwe muri benshi gira discipline sivyo kugira ngo bijya bintu ukora n'umuntu azokubona azokubahe kandi navyo mu bisanzwe utagira indero n'ibintu byawe ngo ukukora umengo gukora n'ibintu bitari neza kubera ko urumva nta muntu aba kwiyumvamo ntawe kabisa hama rero ikindi rero iyo wamenye guca bugufi mu bandi intebe yose ushaka uzoyishikako sivyo kuko onye je mparuye none wowe uri umuntu akubagana sivyo uri umuntu agenda agira ibi akora ibintu by'abandi urabona nk'ubu twe turiko turasiga amarangi sivyo ushobora kujya gusiga muri chambre principale none ugiye gusiga muri chambre principale y'umukiriya wawe ukagenda uri kurakora ibintu by'abandi usanze muri chambre ico gihe uzobura umuntu canke uzobura igisuma mu ncamake ubutakaje confiance rero nukuvuga yuko onye rero mu bantu nabo tuba dufise ico kintu rakigishwa mu bo muri kumwe ntutumara amazi wewe ushitse mu nzu usanze hajya n'agasharijeri kari ngaha ugasanga agasharijeri kari ngaha Aisha yagatwaye agafurashe Aisha yagatwaye none wumva ivyo bintu uzoburi mu kazi cyangwa uzoburi kurase bya peintre abari kanabe nabicira uzoburi kurica akazi k'igipeintre ko nta mupeintre yiba yofuma kwiba agakorobo y'ikirangi avuze ngo agiye kwiba ariko ntiyo kwiba ikintu cyo mu nzu ubona wiba ikintu cyo mu nzu aba ari igisuma kandi mwe no tumubonye tumukuramo mbere y'igihe ava n'ahandi tukaje tumushira no ku mbuga uyu muntu akora ibintu ibikorwa bigayitse nta kenewe ni kuvuga yuko rero onye utagize indero mu kazi k'igipeintre ucuvamo ubibona kandi uranapfungwa ugahanwa hama none nta bindi bintu wowe apare y'ibyo byo gusiga amarangi nta bindi bintu Samy ndibagira cyane Samy yo bakora ku ruhande bitari ibyo kubera urumva urashaka ufise ibindi tukamenya ati Samy akora ibi murakoze cyane Aisha kumbaza ico kibazo none ndabizi ko ufite ibibazo byinshi cyane wowe ushobora kumbaza wowe ntibyohera gusa nzogaruka kariyu cyane nzogaruka kandi burya busanga Aisha n'ahantu arara harimo ushaka gusanga arasize imishwagara umusenyi hamwe nciye ko nambaye akagahuzu cyane kanyacafura ariko nzohatemberera ndabe karibu urumva kuri ico Aisha ambajije Diodone nawe urabibyumva kukijanye n'ibyo bindi nkora si ukuvuga ngo dukora iby'amarangi gusa gusiga amarangi gusa turakora utuntu tugiye dutandukanye urumva amadese turayakora ayo ariyo yose ukeneye amadese ku ruhome gucapa nabyo turabikora hani ikindi kintu bita gutera wallpaper sinibaza ko mu gitahura wallpaper ni ariko gitahurira batacumva iyo wallpaper no kuvuga ni ikintu ushobora gufata nko ku ruhome rw'inzu sivyo mindani muri chambre principale muri salon bivanye n'ukuntu ngene bishaka urumva tukujana muri ayo makure muri ayo marangi muri ayo makure yizo wallpaper no kuvuga ni mu bwoko bw'impapuro ariko mugabo zifise uburambe kuburyo ukoze ko uko onye umva ari nkikose uri korakorako turazigura ku isoko natwe turagura no kuvuga rero onye twebwe ico dukora turazizana tuziguza aho bazidandaza twazikweretse ni kurera ushaka tukaza uko bishaka tukayigushira hajya ku ruhome ntibivako oya naho ugenda ukabandura gutya uri kuri kibandura gutya ntibivako yofu mitabuka kubera ugiye muti uba wakoreshejwe n'umuti ufite inguvu wayo mugurana yego ahama ibyo nabyo akama urumva ko kadesign n'akantu kameze neza cyane butanzoza nakazanye karya chambre yiwe kabisa frame kandi karakwiye katurabe ko cha tugira chambre yawe imeze gutya aha umutwe w'igitanda ngaha hagati byo babiteza Nge sinzimba Jeffrey manda gukoreye ikintu
ukabona ingene ari byiza bimeze neza vraiment niwo bishaka haje uzonshimire uvuga uti we peintre ni ubahwe iki kintu ukoze igikorwa cyiza ni ikintu cyiza cyane ukoze kabisa apana bayisha bagira bagenda kugira ngo bakuruhome iki oya nyene kujya ku mafaranga yiwawe kugira ndakugirire ndagusukura ahantu hase neza hajya hantu amasivyo gusa ibyo bivuye ko harimo ni no kunetwaya amakaro yes ajya amakaro yo hasi nayo tubayanetwaya oya ibisa n'amazi byose siko bikora nk'amazi ni ukuvuga onye hari imiti yabugenewe mu kugira mu gutunganya amakaro ari ya makaro amwe yananiranye amwe yacafuye asa nabi cyane uja muri douche wakora hajya kunuza ukabona haracafuye bimeze nabi bijye twebwe turafise abo ku isoko bashobora kuduha umuti hama douche yiwawe igasa neza canke saro bigasa neza kabisa ikaro ryawe rigasubira rikaba rishasha nka kujya warigura utarinze kujya avuga ngo mpindure ngo ngire ikarorine oya twamakaro yawe turayakogereza agasa neza ngira bakora byumva abantu amakaro yahindura agakure Samy nguyu ngaha anye ngo abishoboye byose nagerageza kubikora byose bigasa neza kabisa ahama n'ikindi harimo nk'abantu urabona ariho nk'umuntu muhira bafise inzu yiwe bisanzwe imeze neza ari ukuntu wowe ushobora kuba ufise nka chambre hage madame wawe ari yubungenza ari hafi nyene ari hafi kuronka ikibondo sivyo hama aragara ukuntu utegura chambre burya chambre y'umwana y'umubebe ayisha mfasha bikarira ivyo chambre y'umubebe turabizi ivyo navyo turabitegura cyane gutegura chambre y'umubebe hajya muvuye kwa muganga mushitse muhira umwana agasanga chambre imeze neza apane kuvuga ngo na amarangi ibiki nibiki sivyo hari ukuntu twibwe turayitegura igasa neza cyane ata marangi ushiramo gute oya twe turakoresha amarangi hamwe na hamwe sivyo turakoresha twebwe amarangi rero onye turashira ko ibyo wadutegetse ko ushaka yuko umwana wiwawe biguma bimuryohera aguma bibona niba yaragize gutya agize niyo chambre mu bebe okay ibintu bishaza chambre y'ababebe ni byinshi sibyo ni byinshi sibyo par exemple exemple nakubwira basi nk'akarorero reka ndakugiriye hasamandari rakabona kajya kana ariko aravuza ka gitari zijya tuna ababebe baradukunda chapa yo Tom na Jerry gacufata Tom and Jerry hajya umwana bibonye bati biragira ariko nibyo sawa urumva tugira ikiganiro tumeze nk'icomedy dusamaza umubebe ego ni byiza cyane bijya nabyo birafasha ku mwana w'umubebe bimufasha kubaho muri we yumva ameze neza cyane ego nigihe abantu baje kukuramutsa bakagusanga hajya muri ya chambre y'abanibo abari byiza cyane Diodone ahubwo gira vuba utubwire kabisa gira umamagare Diodone gira umamagare ijya nzu yawe gira umereze ijya nzu yiwawe ndakwereke dushire kirangira imeze neza inzu yawe itagati kabisa vrema nibyo kabisa rwose kabisa bizo bari byiza cyane kabisa Diodone sibyo ni ukuvuga rero onye nta gucika intege nta kurambirwa akazi n'akazi yego akazi kose wakoze ushizemo inguvu ukagakorana umutima nyawo wa kimuntu nyene Imana yaguhaye uzorondera kandi uzoshika ku ndoto ziwawe apana kurindira ngo banze usaze nibwo uzoshika ku ndoto ziwawe oya yego nagombe tumere nk'abasozera ikiganiro sinzi ko abatumire bakumvirije babona kino kiganiro cyacu misi yose dushikiriza kuwa mbere akanimero ka telefone nk'umuntu bashatse kurondera Samy kugira bamenye aho bamuronderera bafise site bafise imbuga ukorera ko nk'umuntu w'umukonesere mu by'amarangi ushobora kubivuga bakamenya adresse yiwanje rero ndayitanga ariko adresse mbaye yagisha
Sabiretse Mayaisha. Yaidodone nawe kugira ngo nawe ariko nawe nazomamagara kugira ngo uramutse gute ngo bari iki sasa oya azomamagara gute none bimeze gute hari inzu yabonetse hariya kwa Mutama ingumurabire ngene yosa neza ku karangi okay ni bon sava hama rero adresse yiwanje ngo tuhera kuri page ya Facebook niyo nkunda ko afise cyane nze ko afise kubera iyo page ya Facebook niyo postaho nalipostira ko ibyo ubona dukora iyo uterero page yanje yitwa Mr Samy or business or business. Yes. Ukimara kwandika Mr Samy business. Yeah. Ucu bicabiza byibuka ubwo nyene aisha kibikorwa bicabiza ubwo nyene nagira mpamvu mbona Samy aba rero nimero ya telefone WhatsApp nayo nkoresha ushobora kundonkaho ni 79 64 2 6 6 5 iyo ni WhatsApp hama rero ukeneye ku telefona direct kuri appel direct ni 62 499 224 siribaza ko Dieu yafasha farasa ushobora kwitira okay Dieu yafasha kuzivuga Kirundi ego byabiza cyane kuvuga reka ngerageze burya inomero kenshi birakunda kugorana kuvuga mu Kirundi twaramaze kumugana mu kuvuga ukeneye kumurondera kuri WhatsApp yo murondera ku nimero 79 amagana 642 amagana 665 hama wokenera kumutelefona rero yo murondera kuri 62 plutôt yo murondera kuri 62 amagana 499 amagana 224 nizo ukeneye kumutelefona Bitamarangi Samy yasubiye Bitamarangi ariko turuturishe cyane twiza kandi yego okay no kuvuga yuko rero onye ni byiza cyane ko aho ni byiza ko aho tuba haba hasa neza cyane no kuvuga rero iyo hasa neza cyane biraryoshye cyane ko cyashika usanga bimeze neza cyane okay hari ikibazo rero nakomena kubaze no kuvuga ico kibazo kivuga nkuko mbega nikihe ni yihe mpanuro conseil woha abandi ba jeune entrepreneur aba jeune entrepreneur benshi baje amashuri bari baje amakaminuza ba master barindiriye ubuzi bwa leta bama badepoza aho bageze oya jewe sinoja gukora amasabuni ni giki woha impanuro y'abantu mu bajene twese hamwe kumwe turi kumwe turashoboye kandi birashoboka yego hamwe no gusenga byose sibyo no kuvuga yuko rero ugwaruka rwacu ico impanuro notanga no gukora cyane no gukora cyane vraiment kuko ukoze cyane biragufasha kugera ku yindi level ku yindi ntera yindi kuva no gukora utagaye akazi no gukora cyane kabisa kuko ubuto bwawe niba upfishe ubusa sibyo wiyumve yuko imbaraga ufise arizo kwigumeze kwirigara oya izo sizo mbaraga ufise oya no kuvuga rero bakoze cyane imbaraga zabo bazipfisha ubusa bakura amaboko mu mpuzu bakora ku mpuzu kabisa babone yuko gushika ku ndoto zabo biri hafi cyane kubera abonye aho bashitse ku ndoto zabo biri vuba cyane bidasaba ko arindira ngo urindire ngo ubone umusaza bwiwe ntacyo uzokora ubusaza kugira ingufu z'ubujene mu busaza umuntu ajya ingufu yakoresheje abukabya mu busaza niko bimeze ariko none hariho nk'umuntu aba adafise n'amahera 50 ndabyumva cyane udafise 50 nkaje kurambwira nk'uko hatikora umugambi ngo birashoboka ntafise n'ikigongoro mu mufuko aho mbarasha kujya ariko yatike kenze akubwira ngo birashoboka ikonge nike wumva byo bige umva no byumvira gute no gati nzogera he mu gihe ntani ibyo nivyo bikunze kwica gace
nta mutahe mfise ni gikiwe cyane nkafise nk'ibijana nkavuga ati none n'ibihumbi ijana byofasha iki byonkorera iki nk'abantu nkato nyene mfatwa ndumva nkawe kwagiye bashira hamwe ubahanura nawe bashira hamwe je mushaka mwana we gatoya ukuntu amashirahamwe sinagiyemo cyane sinaciye oya je nararavye mbona umwuga w'igipeintre ko kumara barakora akazi keza kandi baragakora neza cyane bagakunze bose najewe nkiyumvamo rero ko ndi umuntu umunyesu I'm very clear sinzumure ari we byose yarameze sibyo mugabo rero ngicyuno nakoze naragendegera umupeintre umwe yaringa ndamuga turayaga ndamuga ati none jewe noshika kuri ibi gute wa mbere yarambwiye ati ko wapingwa ibintu wewe wari ubicamo ubicamo ibi ngibi wacu nabwo nacu dukora baraci intege rwose baraci intege wa mbere yaci intege kabisa rero bajya abantu ugenda ukabashikiriza ide yiwawe bomba zikina haguca intege ujya mu nziwe uyu munsi arakubwira ko bidashoboka ejo niwamusubira azokubwira ati ntibishoboka ubugira gatatu kazomusubira azobona ko burya wewe hari icyo ushaka azovuga uti ujya muntu inshuro ya mbere yagiye igira kabiri yagiye igira gatatu yaragarutse ukiyumvira nk'umuntu akutse uzi icyo wamaze kugeraho teka ndamufashe kuko twebwe cyane mu kazi kacu k'igipeintre dukora harimo abatubanjirije n'abakunzi sibyo ariko ijambo rimwe uvuze yuko abajene bohera ubwoba iyo bari ubwoba begere abantu babakuriye batinyuke kuja kubwira umuntu amwigisha umwuga ati ndagusavye mfasha jewe ntacu memba nacugira iki mugabo ntere ikirenge mu ci wawe menye ngene naje ntere imbere yes together we can build turashoboye kubaka turi hamwe twese n'ibyo nibo no kuvuga rero yuko bijya bintu byo kuri gutegera ahubwo ngiye gusaba ngo wadepoje mu kazi n'ibiki kandi nawe ubwiwawe wifisemo imbaraga zo gukora kandi ugashaka ku ndoto ziwawe rero nta mugene n'umurero akwiye kukumza ngo umuntu sibyo no kuvuga vraiment by'ukuri ugiye ukegera ujya mu muntu nkuko naje bakaruro naregereye aba peintre wabiraca intege ndondera uwundi aramfasha ndaduga bukeruke na discipline nyene kugera aho ngeze ku nyene aha rero no gusenga byarafasha cyane gikoro no gusenga abantu ego kandi ukabukomeye buri muzima ni byiza cyane rero aho naje ni aho natanguriye ngena duga buke no kwihangana rimwe naragenda nkaja kuri tere niyo bemeye ko tujana nkagenda mugabo sinahembwa nararaba gusa ibyo bariko barakora nkagerageza kwegera umwe muri bo tinoje byayo ndabona ari byiza kabisa we ntukikirenge kabisa bijya Aisha yarabaje ariko aravuga ati ngo ufise ngo 50 ayo 50 so kuvuga yuko onye atafise cyo amaze n'amahera arafise umumaro sibyo no kuvuga yuko onye urumva nka ico gihe uzoba wagiye kuri tere atabaguhamagaye kubera babonye aho ariko barasiga gusa ubugize chance bakakwemerera ukabasha no kuhashika basi birakwiye ko uhashitse uzoharongera byinshi yego rero y'amafaranga waruvuze yiwaho ufise sasta zirashobora kuba zigeze kavuti kandi abantu muraba ukuntu no bigenza no kwifatana afungura sibyo cyane niba hari abantu bo kwiyunguruza bizogufasha muri ubwo buryo ariko igikuri nimero byo ufise niyo kwiyegereza bajya abantu ukabiyegereza kugira urabe yuko ubakura ko ikintu nawe cyo kuviramo ico uzokora cyangwa ico cyo gufasha muri wewe sibyo rero yuko tureke gutinya ngo ujya muntu iki oya rero no kuvuga yuko abajene tureke gutinya kabisa ntitwitinye kubera ko aha nibyo nakuvuga aha narifise Aisha ize fati ngo kweki ngo atakara mukoresha iyi niyo karamu yibanje nkoresha stilo ino stilo dukoresha twebwe kubera je byasize kubera iyi stilo dukoresha ni mashini ihenda gato no kuvuga ni ihenze ndafutse nandika ikintu kimeze neza kugira ngo ntange raporo isa neza ego icyo gituma rero usanga abartiste benshi abapeintre benshi baswafise iki crayon murakoze
cyane Mr Samy. Twumvise bakunzi ba Ndufacom TV. Mr Samy n'umuntu twabonye ahanuye impanuro nyinshi, akoreye ibikorwa byinshi, yatanze adresse mushobora kumurondererako, yavuze ibyo akora byose. Uno munsi rero ikiganiro cy'uno munsi twatugisoreje ngaha. Murakoze cyane, bye bye.